bakunzi b'urubuga rwa Vuga Yesu TV, turamukije amahoro ya Kristo. Uyu munsi hano ku rubuga rwa Vuga Yesu TV turafise umutumire, umupapa, hanyuma akaba agomba gushimira Imana kugira Imana agiye imukorera. Turamuhaye ikaze. Murakoze cyane ngo kubaha mwiriwe cyane mwaramutse ku rubuga rwa Yesu TV. Ku mazina nitwa Batungana Sadok wo mu ntara ya Rumonge muri Buyengero, zone ni Mudeni, amba ku musozi wa Gasenyi. Ndi umupapa ndubatse nk'uko mwabivuze kandi ndakijijwe, ndakunda Yesu imbere y'umwami n'umukiza wanje. None rero ndafite intahe ingene Yesu yangiriye neza akankura mu vyaha, nico gituma ndaha kugira ngo ishingire intahe abandi baba bakiri mu buzimire bw'ivyaha nk'uko nanje nahora ndabibamwo, nibaza ko ari inzira nziza, ariko Kristo akangirira neza akamvana n'ubwo buzimire. Ngomba dufata akanya gatoya dusenge kugira ngo intahe ngiye kuvuga igire icyo Mariya bagiye kuyumva kandi mpwemu yera ibatahuze. Turagushima uhoraho Mana uri mw'ijuru, turagukengurukiye iyi saha nyene wemeye kutuba hano hantu. Mana nyene ubushobozi kuri urubuga rwiza, Mana uhabwe icubahiro. None rero data hekagira amajambo agiye kuvugirwa hano, utahuze ugiye kuyumva wese amugirira ikimazi kandi bimwigishe kuva mu buzimire umuntu wese yoba arimo. Turakoze usobanurira umuntu wese agiye kutwumviriza, usenze mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe. Amen. Nababwiye nitwa Batungana Sadok, ndi umupapa, mfise umudamu umwe, ndafite abana babiri Imana yampezagije. Jewe rero narakijijwe nkuva mu vyaha, nakijijwe naho umuririmbyi nk'abandi mw'ishengero, ariko Yesu ntaramumenya. Nararirimba n'ukuri kandi jewe nsanzwe ndi umwangirikani, ariko ico gihe ubwo buzima narubamwo nshimira ko ndi umuririmbyi, mbere ukamenga no mw'ijuru naramaze kwandika, ariko nsanga nari umuhombo. Ubwo buzima bwo kuba mw'ishengero narabubamwo ndi umusambanyi, narabubamwo nkora ibindi vyaha vyose vy'abisi bakora, ariko ndashima Yesu. Igihe kimwe Yesu yangiriye neza, ndi mu bwo buzimire nyene bw'ubumaraya, njyamana n'abakobwa. Yesu arangendera, novuga ni imbabazi z'Imana, kandi Imana n'ukuri iradukunda. Yesu ashimwe. Amen. Yesu aradukunda naho bamwe batabizi, kuko hariho benshi usanga bazimire mw'ishengero mu buzimire nanje narimo, ariko n'ukuri Yesu aradukunda. Ico gihe naragiye ndaryamana n'umukobwa, dukoze ubwo bumaraya. Uyo mukobwa yari umukobwa yubasha Imana, mugabo jewe nari mu gisigo kibi, nari mu umudayimoni w'izo ngeso mbi. Jewe naho waba uri umukobwa umeze gute ndakwitumye, twategezwa kuryamana. Rero uwo mwigeme nama nshaka kumukunda kugira ngo turyamane, ariko akabinyankira. Nagerageza kumwereka atega abantu bakundanye bakoze ivyaha nta na kimwe, urumva ni kuja k'umugabo n'umugore, kambwira toyaye. Jesu ubwo buzima ni ukuri, nimba uje kundesha ndindira nyene mpaka igihe kizoshika, canke ndongore nyene nshire mu nzu. Rero ndamugerageza kugeza aho mbere ndateba ndamuheba, ariko igihe kiragera turongera turabonana. Hari haciye igihe mbere c'imyaka ndwi naramuhevye, tubonanye nyene turasubira turatera inkuru, ambaza ko noba mfise umugore canke nawe ndamubaza ko yoba yaragiye ku mugabo, ariko arambwira ati sindaja ku mugabo, nanje ndacari umusore uko nyene, ndesha nyene uko nyene. Kandi ndamubwira ko biri kose n'ubu bikunze mbera nyene umukunzi nyene kwa sheri fiance kagenda neza. Shukira genda n'ukuri ntamubaza nta mukunzi nawe natoye. Rero niho buke twisanga dusubiye mu rukundo, nongera nyene kuzana ya majambo nahora ndamubwira ko biri kose jewe rero
ikimenyetso c'uko ndakureheje turaryamana. Arambwira toya ntishokunda, mbe n'ubu uracari muri bwa buzimire kandi nzi n'ukuri uririmba usenga Imana. Ariko ndamugerageza kugeza aho igihe kimwe turaryamanye, turyamanye biraba ngaho umunsi urizi narambwira ati uko biri kose noba mfise inda yawe. Ndambwira nti jewe nyene atego, tuca tuja ku bitaro kwipimisha. Tugiye ku bitaro dusanga ikweri inda ni nayo. Yari umunyeshuri yiga muri bise Kiremba, yari mu mwaka wa 11. Ca nambwira nti jewe rero ukuntu n'ukuri nasanze umeze ko ari jewe nasanze ari je ndakuye ubusugi, kuko yari yarihanganye mu vy'ukuri. Jewe ni jewe nyene nari kirara, urumva nakorera Satani. Genda witegure bivuze mu muryango ndakurongore, nta kundi vy'ishuri urumva karabaye. Basi acaja mu muryango arabivuga, arabibwira mama. Nyine urumva umuryango nta kundi vyari kumera, tuca ngaho nyene tamukwitegura ndamucikije. Ariko rero ngaho nyene nari mfita mu iyo myaka ndwi yari iheze tutabonana, kuko nari namuhevye urumva kubera yanyanka ivyo bintu. Nca nyene ndaresha uwundi, ndamureheje nyene wewe ndamubwira n'ukuri nk'umugore tuzobana, kuko urumva twari dukundanye. Nyene ndamubwira nti urumva uko biri kose nzokurongora. Rero ico gihe natera inda uwo nyene nari ncemera nk'umwikuyemo nyene, none ko ngomba ndongore vyogenda gute. Ariko mu gihe gitoya uwo nawe nasa n'uwikuyemo aca arandondera ati none ka amezi 3 tutavugana uri hehe bimeze gute. Arambwira ati ndakwifuza uyu munsi, ndashaka ko tubonana kugira ngo tuganire. Ndamubwira nti oya yemvye ukunda kuko mfite akazi. Ariko urumva natinya wa wundi natera inda, kandi urumva twamaze kugura ivyombo n'impuzu nyene nimirije kumushikiza. Rero yambwira ati oya n'ukuri uraza tubonane n'ibisanzwe, hama ndakubwira ikiri ku mutima. Basi ca ndagenda. Ngiye Satani n'ukuri n'umuja, ngiye nawe nyene uwo munsi tuca turaryamana, ko navuga ati reka turyamane ko mpava nibera umugabo nta bindi. Turakora ubumaraya nyene. Dukoze ubwo bumaraya uwo munsi na nyina aca hatwaye inda. Avuye hatwaye inda haheze igihe gitoyi, niho yambaye atuze n'amakuru ashobora kuba afise inda. Buri mukuru atereko ngo tuje kwipimisha, ati nawe tutoja gupimisha inda, ibimenyetso ndavyumva, ndi n'inda none. Bibaye muri ubwo buryo ndavuga nti none nkora iki. Mugabo je narabwira Imana, naravuga naho nari umunyavyaha, nteye inda umukobwa n'ukuri sinomwihakana. Ariko maze gutera inda abakobwa babiri, none ndatwara ndendarekana. Ca ndavuga ko baje mu gihugu cabuke hanze ndaje. Ariko mugabo rero ubwo nawe mwishengera ijambo ry'Imana ritamfata, cyo gihe tangura kumufata. Mbega ko yone yagerageje guhunga Imana, ibyago byamubaye ko no hunga abakobwa babiri nteye inda, iyo ngiye nkazogirira y'umugisha. Ncavuga ntoke jewe rero cyo ngwa mfitemo kuyu namuteye inda, tukaba twaguze ivyombo n'impuzu n'ibiki ngoma namucikije. Basi nca ndaza ndamubwira nti n'amakuru rero nukuri jewe ngoma ndakubwira ukuri kose kuzuye. Wewe uri mu bakobwa babiri bafise inda zo kwanje, wewe n'ujya wundi. Ariko wende liberation ikubayeko, ibi vyombo n'izi mpuzu twaguze nivyo bigukingiye. Ni kuko bundi bwo ubona kunda kwera n'ubu nteye inda mu nyuma. Ariko rero itegure ndagucikije, ntivyo ubuze umbwire ndabirondere tukora ibintu nyene vuba vuba. Carabinkundira, twaciye tugenda ku munsi wa mbere turandikwa, umunsi nyene naciye ndamurara ngira ngo intambara ziraheze. Narongeye ku munsi wa mbere, ku munsi wa kane igipolisi caremera kumfata. Iyo Imana ishaka umuntu, nukuri Imana n'urukundo iragucisha mu nzira bikaboneka ko umenga ugiye gupfa, ariko ikenera ko uzoba umuntu yishimiye. Yesu ashimwe. Amen. Ico gihe nahaboneye ko Imana ntarigera mbona, nico gituma icombuza kuvuga Imana canke ngo kinsubize mu vyaha. Noneho urumva umuntu ari mu vyaha, umubwiye kuva mu vyaha yumva ko umenga ari mucezo wa ndani, ariko ivyaha birasazisha kandi biraruhisha. Ico gihe narara ntasinziriye, ndibaza none bizogenda gute. Mu ndwi igira kabiri abapolisi baraza muhira baramfata, nyene ndongera ndiruka ndabasiga. Urwo rubanza baca barusubira muri sentare. Bashize muri sentare haca hitamwo rero imwe vy'abamukobwa. Ariko umukobwa uwo
nyene urumva yari afise inda, urumva ko nari maze kuba umugabo, twarandikirana message nkumubwira nti nukuri ivyambaye uko bishikira abantu bose, indezo n'umwana n'ibiki vyose jewe ndidakoro kuzobiri. Umukobwa nyene urumva ariyakira mu bwo buzima nta kundi. Mugabo rero igihe kiri izina ntibambwira ati wewe umwanya n'umwanya uzoja mu gasho uzofunga. Ndavuga nti jewe co bandonderako kwemera umwana n'ibiki, none ivyo byose ndavyemera, kizoba nta kibazo. Umunsi uri izina nca ntemberera ahantu bita ku Kagongo, ndahatembereye naje mbona umupolisi n'umugabo se wabo n'uwo mukobwa nateye inda, azananye n'umupolisi bari ku moto. Numvise bahamagara izina ryanje ngo Sadoko, kuraba uko mbone bari kumwe n'umupolisi, nca mvuga ngo Yesu ndafasha. Navuze uko nyene ku mutima, aca akora mu mufuko, aca duza ntuzeye manda ya procureur, sina convocation, sina vie de recherche, manda urgence. Ndavuga n'ibiki ahantu twari kumwe abasegiteri bose bo ku musozi baca baradekara ati n'ibiki umupolisi urashobora kuza nyine na manda n'ibiki ngo Sadoke yagize ati jewe mfise icete cyo kumufata, namba mwebwe rimwe mumuhagarariye muvuge ngende muvuge ko mwamunyi. Je nca ndababwira ntibagenze nimureka kuvuga birebire, je co nzira ndakizi nukuri, reka ngende nshise ubwabo bagaruka kwa gasore. Navuze uko nyene nca ndurira imoto, umupolisi aje kumufata nca nsangana umwe yigira kuza cagihe nkiruka nkamusiga, tukubitanye mu mbonero ukaca bati ti ni wewe, cyangwa nanje ni wewe, namuzoze ndagucika kweri wamfasha basi ngo tugende. Urumva nca ndagenda, ngeze mu nzira bagenda barangura ngo aho mpaya, ndavuga nti ureba ashaho amaguru. Nca ndagenda ngeze mu Rumonge muri brigade, ndagenda ko mushikiriza amanza nyene, urumva narishikiyeko arambaza ibibazo ati none wewe uvuga vyino kubagiriza vyo umukobwa vy'indani ibiki. Nca ndavuga nti none ko mbona se wabo wari imbere yanje umukobwa nawe ari atari muhira, rero je nibaza twoyageranya na nyene kuko uyu muvyeyi ntavyazi. Bigenze uko bacavuga atari tuja mu gasho, ati hama murindire je none kanyakubahwa aha nafashwe na manda gufungwa aho burundu nkaherayo vyose birimo. Nca mu mpimba, nja mu nzeye mu gasho muri brigade nyene mu Rumonge ndarayo. Rero nibaza uko biri kose umukobwa azoza avuge nyene inda hariyo wanje, yerekane na message, urumva nyene jewe ndavyemera ivyo avuga vyose. Ariko umukobwa aje ukeye yavuze ko namufashe ku nguvu, avuga ko urumva namutegereye mu nzira ndamukoresha ivyaha. Maze kumva ibintu ariko arambwira, hajya haragera igihe umuntu atangura kwambaza Imana ariko yarayitaye. Ico gihe natanguye kunama mvuga Imana ntanazi, urumva nyene nishimira bwabo nishimira buririmvye vy'Imana ntavyo narimwe. Ndunama ndavuga nti Imana nukuri ibintu no mukobwa ariko aravuga nukuri ni mwe muyera navuga ico gihe yangende niwe nukura karengane, jewe nta nico nosigura imbere y'aba bantu. Uyu muntu anyagirije ibintu vyose vyore nyene nukuri abari bundengana, jewe narakoze icaha ntakintu ngomba konderako. Basi barambwira ati none nawe wiregura gute? Ndavuga nti mu vy'ukuri icambere no mukobwa natanguze iryo jambo, Imana imubabarire rwose, ni kuko nayo yatura ijambo ribi kuri ino nda uno mukobwa afite. Nukuri ndazize umunyavyaha mugabe muvamo habonetse ukuri, nariko rero abantu je ndabagomba. Uyu muntu aravyara umwana ndamwemera, indezo ndazemera, jewe no mukobwa nukuri twarakundana mu nzira atari iz'Imana, dukora ivyaha twibaza ngo turi mu nzira nziza, ntitwapangana ko tuzotwarana. Ariko urutonde rw'umugabo n'umugore nasanze ari urw'Imana. Rero jewe nukuri mfise umugore, ariko indu n'umukobwa afita niyo wanje, kandi byose ngibi muri message za telefone. None umuntu twandikirana message tukavugana vyinshi, yovuga ko namufashe ku ngufu gute? Baca barabaza umukobwa ni none wewe yuyu muhungu ataba afise umugore hari ingorane bari guteza? Ati jewe nduru nari kwirirwa ndavuze. Atoke rero urumva wagize umujinya kubera ko yaguhemukiye arongora ubundi. Urumva nyene ntakundi ncasubira nyene mu gasho, nsubiye aho hantu umuntu uze nyene mu Rumonge mu gasho
nibaza ntigira ngo barabigenza ukuntu abo rero bambwira atajya rero tubabwire mu bahungu wari yakiye urubanza rwanje mwebwe murakora ibintu mukama mwibaza ko ari ibintu vyoroshe ati ngo ndakubwire wewe ujya mukobwa wuri ni umukobwa n'ukuri atari ikintu coroshe ati ujya mukobwa urabona se wabona umujije hano muyomba wiwe Philippe yari umujije amenyene mu Rumonge kandi imiryango yiwe n'abantu n'ukuri Imana yahaye umugisha n'ukuri urumva bafite ubutegetsi urumva bari hejuru kandi umukobwa haje wese urufu ntiyumva karera ambwira ati ntubona wowe ko dukora ivyaha ati umunsi uzonterinda niwo munsi uzomenya umuryango wanje nanje nkamubwira umunsi nzoguterinda niwo munsi uzomenya umuryango wanje ati sawa urumva nyene bari muri fiançare nyene bama bajacu umunsi rero namuterinda nca ndabona umuryango wiwe aho mu Rumonge nahageze ndahamaze iminsi ibiri umunsi ugira gatatu kuko kuvuga abanyororo barasenga bashaka batejo wewe nuro tubwire ubutumwa kuvuga ubutumwa jewe nyene ariko rero nico gihe cyose namaze mishingiro tarihana iyo mbonye umuvuga butumwa hagurutse kuvuga ubutumwa ariko uravuga ubutumwa narabona kumenga hari ahantu tariko araburyohora umenga je babumpaye muca ndavugira neza ukamenga no buryo nkumva iryo cyumuga nkibaza none novuga ubutumwa gute na vya bindi nkora ngeze aho hantu bakimbye ati je n'uruvuga ubutumwa byajwi ryahora rinja muri carirazi ico gihe nabonanye n'umukozi w'Imana ndamuhaturira atanake numva ngomba nyene kwegera Yesu ataco mishije kuko narabona neza inzira indondera ko ari inzira y'Imana Yesu ashimwe ico gihe nabaye aho hantu jojoro barampumanya ndavuga ubutumwa abanyororo bose ati n'ubu nyene umwarimu n'ubu ndavuga ubutumwa Imana irangendera aho hantu nahamaze indwi zibiri n'ukuri abanyororo tubana neza kuko mwizo ndwi zibiri ndari natowe mbere ncika secretary waho nyene narabatunganiriza ibintu neza kuko umunyomba ku mico gihe twari dufise yariba amafaranga abanyororo benshi mugajenda yato uwo munsi ntangura kwandika wewe nk'ubu mwijoro hageze hari ukuntu bacavuga ati batogeja ngaha yashaka ngo ndaranye igihumbi n'ibihumbi bibiri mugaje uyo munsi ntangura kwandika twararanye ibihumbi 130 kandi aho twasumye twakoresheje amafaranga bukeye twararanye 100 n'amahera niho rero abantu nahabaye indwi zibiri mugabo bari bari mu muryango abasekreteri barabijamwe bavuga ati rero ko yemerera umwana n'indezo n'ibiki reka turabe ingene yuva mu gasho hamagenda yipange akurikirana ingene azorera umwana ariko umuryango w'umukobwa baraturitse urutoki undi vyoshoboka ngo niyirukana umugore wiwe ngo hama ngo ujya nawe ngo yinjire ngo bitaruko nawe waje gukora mu myaka 30 nanje umugore wanje ico twari twaranditswe turakoroza ubukwe naramwiboheye katakundi basi abantu narahabaye dusenga Imana numva nyene urufa ataco rumbiye agashata co kambariye kuko numva nyene ko Kristo nari namaze kumwakira mwizo ndwi zibiri naje numva bansoma izina nca mu baja ku Murembe ndagenda mu mpimba ku Murembe ngezeyo numva nyene urumva mvuga nti gufungwa n'ukuri ntaco bitwaye kuko nahandi nari naramaze gufungwa ndi mu vyaha ariko narumva n'ukuri ko hariho amahoro hari umuyaga mfise naho ndi mu gasho umugore urumva ko nafunzwe ngira ngo nta n'ukwezi twari tubanye kandi bavuga ko aha wewe ni imyaka 30 umugore nta mutelefona none wewe iyi myaka wumva bavuga wewe uzoyindorera naho bagufungiye ce none njahe ngeze mu mpimba ngezeyo bavuga ati none wewe gute ndashikira umukozi w'Imana ndamwaturira vyose ndamubwira nyene ataco ndamuhishirira ati humura wewe tunganya ubugingo wihane ico Imana mwapfuye nuko wagiye kuyivanga n'ingeso zitari nziza kandi hari ico yagomba kuyikorera ati ruru idosiye y'umukobwa none abakobwa bari mu Burundi bavyaye abahungu babateye inda abana batabemera biraramye ati none wewe yemera umuntu gute hamuka cuja mu gasho kandi wemera umwana n'indetse atoya no kuri ndakuremesheje iki kurondera so y'umukobwa ijuru niryo ririko rirakurondera ico gihe nabayaho baca bambere banshira mu bantu bajejwe icumba c'amasengesho jewe amasengesho ya mbere nayakoreye mu mpimba